guhonyora guhonyora guhonya byatanguye ari ihonyora bihera ku nda y'umwami mw'ishirahamwe ntagatifu bari guhonyora Rwagasore abaruguru yisekeza bamwe bita guhonyora abandi guhonyora. Uwombaza nomubwira ko ryari ihonyora kuko ibibondo abaganokazi Marie Therese na Pia baherekeje se ubutarariye. Ninde yanize utwo dutagatifu ga yemwe? Ibinyegezwa byo guhonyora ntibivugwa kuko byo guhitana. Nimba utabibona mw'ishirahamwe ntagatifu byari bipanze. Ngenda ndumwe abarashikiriwe araswa n'impunzi. Impunzi yahawe indaro. Impunzi nyene byari bipanze. Mirerekano Nyangoma Bamina Syndikaliste Mukamenge Ngofye Engineer Theophile Karegwa Fye Ndadaye Karibwami Bimazute byari honyora. Abo bose mu nyuma y'ubumwe bunyegeje ukuri. Guhonyora ibitoke uhozako ubundi ho ntivyoronka ingaburo no mu biro impapuro ntizosubira kuguruka nuko vyitwa mw'ishirahamwe ntagatifu. Mwambutsa atekera valise yambukira iburaya. Umutwe n'ijambo barahonyora. Mu nyuma yaho nkeka 71 ibitoke vyaratuturiwe gusa zari imbabazi kuko ngo vyo vyari bijuba. Imbabazi zitatanzwe mu 65 kwari guhonyora. Isekeza rirasubira. Umwami yajira 72 arerembanwe mu ndege. Burundi bwacu ntiyasamiranye ku kibuga c'indege. Igisuma cari cafashwe. Menote zaca ibibatsi n'igitega ngo ba. Ihonyora ibwami ririsubiriza. Karori bayi wari gitambambuga wakina na ntambwe y'ikimwenyi. Bagutwengera mu ihoteli nawe ugatimarwa. Ingwe ntiba intama mwami wacu twabuze tutanka. Ibirori vy'ihonyora birugururwa intara zose hapangwa ihonya. Abajerere n'abasoda bakorana ubwira bushimisha Micombero Simbananiye Yandanashibura ngo babita abahonya. Intsinzi iriginwa umugano uraririmbwa. Ishirahamwe ntagatifu ivyita ko kwari guhonyora ngo none muriyunga nkuko twabigize na Mukasi. Ukuri ni mukureke. Twese turi babi, twese turi beza. Victime coupable musangiye amateka. Ntibagira abo mu miryango y'abahonyora, abahonyora n'abahonya. Nayo abasigaye bobo nibimenye baributsa. Ishirahamwe ntagatifu ngo rigeze muri oni yibagira kwitwaza amagufa kandi yarazutse ariyo ADN nyakuri y'umwami Padiri Kayoya n'abakomando b'Igitega. Ishirahamwe ntagatifu ntiryari bwavuke, ryarerewe mu mateka y'abahonyora rikoresha iterabwoba n'ibinyoma. Ihonyora ryategura ihonya bwari kindi iyo bumenye umwe yari Amida Naumvukiye. Ati nobo mwana nje ndakugabira wanogenda